Mwakoze kubona mwadutoye mu zindi mbonesha kure zibonekera mu Burundi mugashima BTV n'umwanya w'amakuru mu Kirundi duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Amafaranga mva makungu akenye mu mabanki eka mbere no kutaronka ingurane uko bavyifuza ni zimwe mu ngorane amabanki yo mu Burundi afise. Vyavugiwe mu biganiro umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagiranye n'abarongoye amabanki n'abandi bagwizatunga twabiteguye murano makuru. Nabo abagwizatunga b'abarundi bazokunguka vyinshi niyo baja mu isoko ryiyaguye ryo mu karere ka Afrika kose, navyo nyene twabiteguye murano makuru. Aya n'ayandi mukanyisase tubashikiriza idonido ryayo. Murakoze kubona mwatoye BTV, ndasubiye kubaha ikaze. Nameje kubabwira mu ntangamarara ikena ry'amafaranga mva makungu no kutaronka amadeni ni bimwe mu ngorane amabanki afise mu Burundi. Ivyo bakaba babishikirije abo barongoye amabanki umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu biganiro bagiraniye kuri uno munsi. Ivyo byose bakaba bagize ico babivuze ko n'umukuru w'igihugu akaba yagize inyishu abahaye. Ni inkuru ya mugenzi wacu Elvis Munyaneza yiriwe hariya aho umukuru w'igihugu c'u Burundi akorera muri Ntare House. Mu kiganiro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagiriraniye n'abarongoye amabanki n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana, mu bibazo nyamukuru vyashikirijwe harimwo kutaronka ingurane vyoroshe n'amafaranga mvamakungu ataboneka. Abo barongoye amabanki bakamenyesha ko bimwe mu bituma hataboneka amafaranga mvamakungu ari uko urugero rwo gushora hanze rukiri ruto, nayo ikijanye no kuronka ingurane haracari hagahaze kuko benshi amafaranga ataja kubitswa mu mabanki n'ayandi atishurwa neza. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yishura agira ati: kugira ngo nifuza kuza turavuga ahari amakosa aho bashirasika jetre manje usiku ushaka bufise barawaregeranije agema biro doshanje usakanzana kuko uriko biro doshanje ndari zikwiye kuba yerema gukora akagabo cyangwa Tanzania giye kuvunja pasiporo neza barandikana nimero pasiporo bakamparesi amahera yazanye $200 tumuhayaya ahabona sinabona ko avyari sire kwa kontrolije ibone gushikura mu mwese ibintu bidashaka mugabo zenda ziko twogira coalition twese twafuna ko yatenda nibaje nta yindi nzira parce que je biro doshanje bamaze kwa confiance na rekoresha n'abantu ahubwo bafise umugambi wo gukubura icitwa devise batakurigeza kuko prende dushake dufate biro doshanje au hasard ikorana n'abantu reze tuje kuraba situation iyo biro doshanje kuri komande turabe situation nimwasanga yamaze no n'abana kagere mabarenda cyane batakuyanyegereza ivyo byose rero umva aragana jewe acayagurisha ko nezi itwara mu ruba tena yagize akunzanira utransfer mu transfer kuri to officiel. Umukuru w'igihugu yarangije asaba ko hakwiye kujaho umuco mwitunganywa rijanye n'ubutunzi bw'igihugu. Abagwizatunga b'abarundi bazobunguka vyinshi mu gihe boja mu isoko ryiyaguye ryo muri Afrika bita ZELCAF mu kinofunofu, no kuvuga Zone de Libre Échange Continentale Africaine. Ivyo bikaba bivugwa na Jean Samandari n'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe rihuza abadandaza mu Burundi ACOBU. Hatanguye inyigisho z'iminsi 2 ku bagwizatunga b'abarundi kugira ngo bigire hamwe ibijanye n'isoko ihurikiramwo ibihugu vya Afrika ZLECAF canke Zone de Libre Échange Continentale Africaine mu Gifaransa. Izo nyigisho zikaba zatunganijwe n'ikigo c'umuryango wa Afrika y'ubuseruko kijejwe ubudandaji East Africa Business Council. Kubw'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ry'abadandaza mu Burundi ACOBU Jean Samandari, Uburundi n'abagwizatunga b'abarundi bazohungukira vyinshi. Ego Uburundi bwaramaze kwinjira muri iryo soko
rihurikiyemwo ibihugu vya Afrika, mbere bwaramaze gushiraho n'integuro ingene vyogenda, ingene vyoja mu ngiro. Hamba ku bagwizatunga b'Abarundi akarusho kariho, urumva iyo umuntu aronse aho yiyagurira akarere, nukuvuga abagwizatunga bafise ububasha bwo gushora no gushorera mu bihugu vyose bigize Afrika ko ari 54. Murumva yuko wari ufise tufate nk'akarorero wahora ushora mu isoko yo muri Tanzania, i Buganda, u Rwanda canke Kenya, ariko bukaba uronse uburenganzira bwo gushika no mu bindi bihugu nka Maroc, Egypte, Tunisia, Cameroon. Ivyo bindi bihugu vyose murumva yuko kw'isoko iba yiyaguye n'akarusho, mbere haba gushorerayo ibintu canke kuza kurangurayo ibintu, urumva bufise akarere kanini. Yohani Samandari arongera akamenyesha akunguko kubijanye n'amakori n'amatagisi. Hari akunguko kuko ivyo bihugu vyose bigiye hamwe, hariho murabona nk'ubu nko mu karere k'ibihugu bihurukiye mu bihugu vy'ubuseruko, hariho akarusho aho usanga amakori amwe bagerageza kuyagabanya kugira ngo abagwizatunga bashobore gukorera muri ako karere. No muri iyo ntumbero y'iyo soko ihurikiyemo ibihugu vya Afrika harimo ako karusho kugira ngo abagwizatunga, abadandaza, abakora ibikorwa vyose byo guteza imbere igihugu baronkeremwo akarusho. Ibihugu rero navyo nyene birafise ingene bizogabanya, haba ku vy'amakori, haba gufasha kugira ngo abantu borohererwe mu gukora ico gikorwa cabo. Izo nyigisho ku bagwizatunga zatumiwemwo kandi amashirahamwe y'abagwizatunga n'abamenyesha makuru. Iryo soko rikuru rya Afrika rikaba ryemejwe kuwa 21 Ntwarante mu mwaka wa 2018. Hatunganijwe igikorwa uno munsi cyo kwipimisha ingwara y'igisukari, hari kw'ivuriro rya Croix Rouge riri muri zone ya Kinindo. Abantu bagasabwa kuza baripimisha kenshi kugira ngo bamenye ingene amagara yabo yifashe. Jules Verne Nakimana yiriwe kuri iryo vuriro riri hariya mu Kinindo. Hatunganijwe igikorwa cyo gupima indwara y'igisukari kw'ivuriro rya Croix Rouge yo mu Kibenga muri zone ya Kinindo, rizomara imisi 2. Methode Sezirahiga twasanze yaje kwipimisha iyo ndwara, aratubwira icyatumye aza ndetse agahamagara n'abandi kwipimisha hakiri kare. Ko nsanzwe niyizi, nsanzwe nzi ko mfise iyo diabete, ikashikeyo ndabe aho ibipimo bigeze, hanyuma mbona ingene nitwara ko ari ico mpindura canke mpindura umuti canke izindi nyifato. Akamonotera abantu abatagwaye bwa mbere ni uko bipimisha kugira babimenye hakiri kare. Hanyuma abagwaye nabo bamaze kumenya ko ufise iyo ndwara, ukegera umuganga kwandikira umuti. Icambere ni ugufata umuti neza nuko babikubwiye. Icakabiri ukamenya ko udatezwe gufungura ivyo arivyo byose. Ikindi naco ni uko imyimenyerezo, ivyo bita sport irakenewe kenshi, irakenewe kwamizako kugira isukari ize irajana n'icuyu umuntu abira, hanyuma ace yumva amerewe neza mu mubiri. Mugisha Areta Bernice ajejwe iryo vuriro ndetse agahamagarira n'abandi kubandanya bitabira iryo sekeza ndetse niyo ryo bajyaheze. Iki gikorwa kiko kiba ku buntu, mu byo baronka turabapima umuvuduko w'amaraso, turabapima uburebure, tukabapima ibiro. Nubwo iyi sekeza yoba yaheze yo kwegera kwa muganga, kuko hari abantu benshi barumva inyota nyinshi cyangwa ugasanga nko mw'ijoro bakavuka inshuro 6 atanamazi menshi banyoye, ugasanga umuntu agendana indwara diabete atarabizi, akazoja kubimenya yaragize complication. Ivyo biruko mu gihe kwigerekezo rya 14 Munyonyo ku mwaka utashe, Burundi gifatikanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya indwara y'igisukari.
leta irakwiye gushira inguvu mu gisata c'uburimyi hakijukirwa kurimisha ubuhinga bwa kijambere. Ivyo bikaba bivugwa na Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Olicom. Mu kiganiro catunganijwe n'ishirahamwe Olicom, zimwe mu ntererano zashikirijwe nuko leta yoshira inguvu mu biterwa bishogwa hanze. Vyari bikwiye ko leta ishira inguvu cyane cyane mu biterwa njabukamazi nk'icyayi n'ikawa, ku buryo bw'uko tutaguma muri politike d'importation tuje muri politike d'exportation. Nk'uko mwabivuze, taux de consommation est supérieur au taux de production. Rero mwavuze byose ya PIB izoduga ari uko habaye impinduka cyane cyane mu gisata c'uburimyi. Gabriel Rufyiri arongoye Olicom yishura amenyesha ko uburimyi bukwiye gutunganywa gushasha mu buryo bwa kijambere. Twese abari bahari twarahurije ko yuko ikibazo suko abarundi bose batarima, ikibazo nuko ubu kisata c'uburimyi cyahebwe. Guhebwa rero ubu uya turacarima nkuko twarima haheze imyaka 50 isuka. Ivyo bintu tuzova biduteje imbere. Nkuko ibiharuro bivyerekana, igice kinini c'abarundi batunzwe n'uburimyi. Batumirira amate mu buhinga bw'ivyuma, tubandanye nano makuru. Uburaro kuri bose. Mama Shamsi, mbega wewe uhembegwa he? Je mpembegwa muri BHB. Murakituririye mwoba. Hari kuki. Urumva BHB iri kiratanga ingurane yitiriwe Fyaturira ku banywanyi bose bo mu bisata bitandukanye bahembegwa muri BHB. N'ubu maze guhembegwa y'ukwezi kumwe gusa. Kubera kubesha. Kubesha. Iyo ngurane yitiriwe Fyaturira ishika ku miliyoni 10. Ikarihwa mu mezi 12 ku nyungu ntoyitabaho, kandi mu kuyironka ni mu munsi umwe utarenga nturenga. Uzi n'amakuru ngira nakiyo ngurane Fyatura amatafari nari nkeneye nce ncikisha ko ayo kugura ibikoresho by'abana no kubarungika ku mashuri. Yo, iciyumviro ciza cyane. Ahubwo abantu mwamenyanye na BHB muzopfa mujya. Banywanyi ba BHB muhembegwayo, nyaragasa musabe iyo ngurane yitiriwe Fyaturira. Mufyature abana bari mu buruhuko baronka ico bakora, munabacagurira n'amafaranga y'ibikoresho vy'ishuri. BHB, uburaro kuri bose. Amakuru yacu tuyarangirize mu yavugwa mu gihugu c'Ubufaransa hamwe no mu gihugu ca Israel. Umuyaga nkuba mu gihugu c'Ubufaransa ugiye kwiyongera ku rugero rushimishije, aho wari waragabanutse haraheze imyaka itari mike vyunyugwa n'ikiza ca corona hamwe n'intambara y'Uburusiya na Ukraine. Ubufaransa bukaba bwahinduye amasezerano n'ishira hamwe GNR ryahora ribaha umuyaga nkuba ku biciro bizimvye, basinyana EDF igiye kubaha ku biciro bingana n'amafaranga y'amanyaburaya 70 kuri megawate imwe, aho bikavugwa ko ushobora kuzoca ushikira umuntu wese awukeneye vyoroshe. Bikazofasha no mu gihe c'imbeho, ivyo bita hiver mu rurimi rw'igifaransa, mu gushusha aho baba mu mazu, bakizera ko uwo muyaga nkuba utazosubira kuja uracikagurika, kuko ngo bashoboye kubaka ibikono binini vyuzuye umwuka bikora nk'ingomero z'umuyaga nkuba. Abantu ibihumbi n'ibihumbi muri Jerusalem barihereje amabarabara berekeza ahakorera ishirahamwe mpuzamakungu ONU kuva kuri uno wa mbere uheze, aho ngo biyamiriza ifatwa ry'imiryango yabo ikagirwa imbohe kuko bahurikiye mu muhari Hamas, ariko ONU ikaguma yinumiye. Uyo mubona ku masanamu ati naje ngaha gusaba ONU idufashe. Aho mubona hapfungiwe abana, abakuze, abagwaye, abatama n'abatamakazi, nta muntu n'umwe azi ico bariko barabakoza, kandi ntaco ONU iriko iradufasha. Uyo nawe afise ibipapuro mu minwe, akaba ari n'umuganga w'abana ati kugira imbohe abana ONU ikaguma yinumiye, kandi ari nayo yarijejwe kubakingira, ni icaha gikomeye cane. Waserukiye ONU Pascal Soto agasaba ko borekura imbohe ataco barinze gusaba, akavuga ko kubwiwe ataco atariko arakora kugira barekugwe.
agashavu kabo banyagihugu rero bakagata no ku mushikiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu kuko ngo yitaho ivy'urugamba n'abasirikare biwe gusumba kubohoza imbohe. Aha akaba ariho hagarukiye amakuru twateguriye kuri uno munsi. Ndabashimire mwebwe mwese mwariko murayakurikirana. Shimire bagenzanje bo mu ruganda rw'amakuru bamfashije kuyatororokanya no kuyatosora kugeza aho ndayabashikiriza. Ntibagiye gushimira abari mu buhinga bw'ivyuma eka mbere n'uwarayahagarikiye batumye amajwi n'amasanamu bibashikiraho muherereye atankomanzi. Tubifurize kubandanya mugira ibihe vyiza muri kumwe na televiziyo BTV naho ubutaha murakoze.